ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki 24 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi mu Burundi rivuga ko riri gukora ibishoboka byose kugira ngo ryimurire impunzi zose z'abanyekongo mu nkambi zabugenewe. Naho mu Burundi shiramwe Olicom ryatangaje ko no kuba mu mavugurura mashya y'imiyoborere y'igihugu nta mujyi mukuru urimo. Hari igihugu na kimwe ku isi kitagira me kiretse Burundi bwonyine. Iyumvire ryaruwa bakoze nta namwe ivuga ikintu bita meri. Naho mu Rwanda batari baki bateye impungenge n'imibare y'abana baterwa inda bakiri bato. Ese biterwa n'iki? Ni umwana nahura n'umusaga mugatemwe no mugurire bombo cyangwa mugurire indazi cyangwa mugurire amata, waba ari abakene nagazarika kugenda kubinywa, ntamara kubinywa nibwo azabyishyura muteri yonda. Mu mikino Arsenal yasezereye Crystal Palace, tubafitiye nay'igikombe cya Afrika, naho mu kanya Gendi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira ayo makuru ku buryo burambuye, Juventine Murageje Maria udutegurira amakuru agezweho. Uyu munsi abizera bahuriye i Bethlehem mu gace ka West Bank mu birori byo kwitegura misa y'igitaramo cya Noheli. Ni nyuma y'imyaka 2 aho igikorwa cyari cyarahagaritswe kubera ubukana bw'intambara yo muri Gaza. Umukuru wa Kiliziya Gatolika muri ako karere aheruka kugira urugendo rw'iminsi 3 muri Gaza kandi aganira n'imbaga y'abantu bari mu gace imbere yo kuyobora igitaramo cya misa muri Kiliziya iraho Yezu yavukiye. Ni inkuru ya Menada twumva mu ijwi rya Benjamin Kwizera. Mu gihe nk'iki mwaka ushize abantu bari bafite agahinda, ariko ubu agace abakristo bemera ko Yesu yavukiyemo turabona amatara n'ibyapa byashyizweyo ndetse n'igiti kinini cya Noheli gishobora kuba gifite metero 15. Imbere yacyo hari imiryango y'abanyapalestina. Abakristo n'abayisilamu bari gufata amafoto. Uyu munsi haraba imyereko y'abasore b'abaskuti, abacuranga bande n'indirimbo za Noheli. Ibi birori ni humure rikomeye ku mujyi ukurikije cyane abawugendereye, kuko ibikorwa by'ubucuruzi byahuye n'ingorane mu myaka 2 ishize. Mu butumwa bwabo bwa Noheli, abayobozi ba Kiliziya i Yerusalemu bemeye ko nubwo hari hagarikwa ry'intambara ryatangajwe muri Gaza, amagana y'abantu arakishwa kandi agakomeretswa. Gusa basabye abakirisitu n'abantu b'inyangamugayo gukomeza gusenga kugira ngo habeho amahoro nyakuri. Perezida Zelensky yatangaje amakuru arambuye yerekeye umushinga w'amasezerano yo guhagarika intambara muri Ukraine waganiriweho na Amerika kandi ubu ikiri gusuzumwa na Moscow. Uyu mushinga w'ingingo 20 urimo ingamba z'umutekano za Ukraine zizatangwa na Amerika, NATO ndetse n'Uburayi. Ariko Perezida Zelensky avuga ko ikibazo cy'imbibi ku butaka kitarakemuka. Yagaragaje ko yiteguye gushyiraho gace katagira ingabo kagenzurwa n'abashinzwe kubungabunga amahoro. Muri gahunda nshya, Ukraine izakomeza amatora ya perezida vuba bishoboka nyuma yo gusinya amasezerano. Avuga kandi ko avugana n'itangazamakuru, Perezida Zelensky yavuze ko impande zose ziri hafi kurangiza inyandiko y'amasezerano Uburusiya kugira ngo Uburusiya bugeze ku byo bwiyemeje. Abayobozi muri Ghana bavuga ko bataye muri yombi abantu hafi 50 bakekwaho ibyaha byo kuri murandasi. Minisitiri w'itumanaho Sam George yavuze ko abagabo 46 n'abagabo 2 bafashwe mu karere ka Great Ankara bakekaho ko ari abaturage ba Nigeria. Iritabwa muri yombi ryakurikiwe n'umukwabo bayeho nijoro mu gace ka Nedaya ukozwe n'urwego rushinzwe umutekano kuri murandasi muri Ghana rufatanyije n'abapolisi. Abayobozi bavuga ko abakekwaho ibyaha bafite aho bahuriye n'uburiganya by'urukundo, uburiganya bwo gushora imari kuri murandasi, kwiyitirira abandi ndetse no gucuruza zahabu ku buryo butemewe n'amategeko. Ibi bibaye hashize iminsi mike urwego rushinzwe umutekano kuri murandasi rufasha abandi banyanigeria 32 mu gikorwa cyabereye mu ntara yo hagati mu gihugu. Ibyaha byo kuri murandasi biri kwiyongera muri Afrika. Latifa. Urakoze cyane Juventine.
Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR mu Burundi rivuga ko riri gukora ibishoboka byose kugira ngo ryimurire impunzi z'abanyekongo mu nkambi zabugenewe zerereye mu burasirazuba bw'u Burundi. Mu byumweru bitatu bishize u Burundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zigera hafi ku 90,000. Mu bice by'agateganyo zari zacumbikiwemo nko mu Rumonge, abayobozi bari bamaze iminsi basaba ko zimurwa byihuse cyane ko zari zatangiye kwibasirwa n'indwara ya korera. Umunyamakuru wacu Prime Ndikumagenge yaganiriye na Innocent Sangala ushinzwe guhuza ibikorwa byihutirwa muri HCR mu Burundi, atangira mubaza umubare ugezweho w'abaturage bahunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. On a reçu ici au Burundi aha mu Burundi izi ndwi 3 ziheze twaronse abantu bashika ibihumbi hafi 95. Kuri abo abarenga ibihumbi 89 ni impunzi z'abanyekongo, abandi ibihumbi 6,260 n'abarundi. Bamwe bari basanzwe ari impunzi muri Kongo baca barahunguka, abandi barabasanzwe baba muri ico gihugu. Turazi yuko abo bantu bose batashikiye mu bibanza bimwe. Bari hehe nahe? Effectivement au début de l'afflux nivyo bagitangura guhunga ku bwinshi binjiranye mu bibanza bitandukanye. Hari Cishemere amaja mu Rugombo, Ndava harabana na Sange, mu Gatumba urubibe rw'Icese hagati ya Uvira na Bujumbura, Ivugizo hatari kure ya Gatumba, ubu naho mu Rumonge. Et maintenant par Rumonge. Tous ces sites ont reçu des chiffres importants de population. Ivyo bibanza byose vyakiriye ibitigiri byinshi by'abantu imbere yuko leta ifata ingingo ku munsi ugira gatatu bariko baza ku bwinshi yo kubimurira bose Busuma, ikambi iri muri komine Ruyigi. Iyo kambi ya Busuma ntihari bwatunganywe, byabaye ngombwa rero ko twihuta cyane kugira tuyishiremwo ivyankenerwa. Ubu ahi Busuma hamaze gushikayo abantu barenga ibihumbi 50. Un peu plus de 50,000 personnes à Busuma. Ego kuri ico kibazo nyene cyo kwimurira izo mpunzi ahi Busuma. Ejo twavuganye n'umukuru wa komine Rumonge avuga ko vyihuta cyane ko abahashikiye bimurirwa muri iyo kambi. Ico gikorwa coba kirahera kuri abo bantu bose? Non, pas tout à fait. Oya ntikirahera neza. Benshi ariko turamaze kubashikana Ibusuma. Ikibanza ca Kasenga muri Ndava ari naco cari cashikiyemwo abantu benshi barenga ibihumbi 40. Gushika kuri uyu mugoroba kizoba kigaragara. Gatumba nayo yaza ubugira kabiri mu bwinshi. Ubu nta numwe asigayeyo co kimwe na Vugizo. Gushika uyu munsi rero turacafise ibihumbi bikeya Icishemere mu Rugombo, hamwe na Rumonge yoyo ibandanya kwakira impunzi nshasha buri munsi. Aho mu Rumonge rero impunzi zose ntizirimurwa, harashasigayeyo abantu bashika ibihumbi 8. Gushika uyu munsi rero ibibanza by'imfata kibanza gushika kuri uyu mugoroba hazoba hasigaye Rumonge na Cishemere. Rumonge et Cishemere. Hagati aho haradutse ikibazo cihuta c'indwara ya kolera muri ivyo bibanza nko mu Rumonge, muri ko mugikora kwiki? Oui, nous avons selon les données. Ku makuru y'ubushikiranganje bw'amagara, abantu bamaze gufatwa na kolera n'amajana 312 muri ivyo bibanza mfata kibanza na Busuma cahoze kizwe nka Bweru. Et le ministère de la santé, l'OMS ont pris le ubushikiranganje bw'amagara y'abantu na OMS baciye baja imbere kuri ico kibazo kugira iyo ndwara ntibandanye irandagata. Ubu abafise uruhara bose mu gisata c'amagara bariko barakora bisunze uburongozi bw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu sous le lead des orientations du ministère de la santé. Hanyuma akama mwateye ko guterereza miliyoni zirenga 33 z'amadolari yo gufasha izo mpunzi kamaze kuva mwiki? Cet appel a été diffusé partout. Ako kamo karatewe kandi karakwiragijwe cyane, ariko haracari kare kugira tumenye hanyuma tuvuge icavuyemwo. Ariko turizeye cyane ko abafasha bazokwitaba ako kamo. Ibikenewe ni byinshi mu bisata byose biragaragara. Twagize amahirwe igihe iki kibazo caduka, hari bamwe muri abo bari hafi barishikira kuraba ivyo bibanza impunzi zashikiyemwo hamwe n'Ibusuma. Les sites d'installation aussi à Busuma. Tuvuye mu Burundi, uwo yari Innocent Sangara ushinzwe ibikorwa byo guhuza ibikorwa byihutirwa muri HCR mu Burundi. Abatari bake mu Rwanda batuye mu ngenge n'imibare y'abana baterwa inda bakiri bato zibagiraho ingaruka ubuzima bwose. Ubushakashatsi ku mibereho y'abaturage bumaze kugihagaragara bwerekanye ko abana bari hagati y'imyaka 15 na 19 batewe inda biyongereho 3% ugereranyije nuko byari bimeze mu mwaka wa 2020. Ikibazo cy'ubukene mu miryango kiratungwa gatoki nk'imwe mu mpamvu nyirabayazana y'izinda zitateganyijwe. Ni nkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
si n'umwe ahubwo harimo abakobwa banje babiri hari n'undi mwishywa wanje n'abandi mbese dufitanye isano batewe inda kandi wareba ugasanga uyu musaza nasanze mu karere ka Muhanga yambwiye ko afite abana babiri bahohotewe bagasambanywa ndetse bakanaterwa inda bakiri bato cyane dore ko umwe yari afite imyaka 14 undi 16. mu rwego rw'amategeko umwana wo muri iki kigero ntashobora gukora imibonano mpuzabitsina ngo ifatwe nk'iyabayeho ku bwumvikane ndetse n'uhamijwe icyaha cyo kumusambanya akaba ahabwa ibihano biremereye bishobora no kugeza ku gifungo cya burundu. ntabwo babashije kujya kurega babizezaga ko bazabafasha nako ntibanabafashe nabo ntibabikurikirana ngo babarege barabihorera. urumva ni njyewe ubashakira icyo kurya kandi nanjye nta kazi k'ukwezi ngira ubwo rero byumvikane ko uretse nabo banje n'abandi nuko babayeho mbese nabi muri rusange. buri cyifuzo cyane nuko bakorerwa ubuvugizi bari abantu babateye inda bagakurikiranwa byangombwa bakabafasha cyangwa se bagafasha nabo babyaye. Mutoni we ntabwo ari ryo zina rye ry'ukuri ubu agiye kuzuza imyaka 21 nk'uko bivuga ariko ngo yabyaye afite imyaka 17 gusa. yatewe inda akiri umunyeshuri ndetse ngo n'uwayimuteye ntacyo yamurushaga cyane kuko yari umusore ukibi iwabo. yari ya myaka ishukana kubera ko ntabwo nari mfite gahunda yo gukundana nawe. ubwo igihe kiza kugera mu rugo nabo bumvishe ko nwite baranyirukana nkajya nkora imisiri nkakorera abaturage njya kwa se w'umwana barangije ndababwira ati ndatwite barabyanga. muri uko gutwita nta kintu na kimwe bigeze bamfasha n'inge wimenye. Nubwo uburyo aba bana baterwamo inda bushobora gutandukana impamvu ihurirwaho na benshi ni ubukene butuma aba bana bararikira ibintu badashobora kubona mu ngo zabo. Nyiransabimana Françoise wo mu karere ka Muhanga we yatewe inda afite imyaka 23. ni umwana nahura n'umusaga mugatenwe no mugurire bombo cyangwa mugurire indazi cyangwa mugurire amata iwaba ari abakene ntabwo azareka kugenda kubinywa ntamara kubinywa nibwo azabyishyura mutera iyo nda. ikivuyemo rero arakirengagiza ntabwo agufasha. ni bamwe na bamwe babafasha ariko ubundi abenshi ntabwo babafasha. Umuryango Haguruka urengera uburenganzira bw'abagore n'abana uvuga ko buri mwana uvutse agomba kugira ababyeyi kandi bemera inshingano kuri aba bana. Gusa uyu muryango ukavuga ko benshi mu batera inda bihakana abana ndetse n'ababyemeye bikaba habanje kubaho imanza ariko igasaba ko ibibazo bikwiye kurangira hatabayeho imanza zitwara igihe n'umutungo. Madame Angelique Mujawayezu umunyamategeko w'uyu muryango mu kiganiro aherutse guha BBC. Indezo ziboneka ari uko abantu babanje kurangirisha urubanza kandi urumva ko kurangiza urubanza rw'indezo ni ikintu gihoraho. usanga rero nabyo hari igihe biba imbogamizi ugasanga umuntu nta kazi afite akora kazwi ugasanga niba ari umunyonzi niba ari umumotari uyu munsi ari i Remera ejo azaba ari Gikondo ejo bundi azaba ari Karongi rimwe na rimwe irangizwa ryabyo rikagorana. Leta y'u Rwanda nayo yemera ko ikibazo cy'aba bana kiremereye dore ko ubushakashatsi buherutse gusohoka bwerekanye ko izi nda ziyongereyeho 3% ugereranije nuko ibibazo byari bimeze mu mwaka wa 2020. muri uyu mwaka wonyine habaruwe abakabakaba 25,000 batewe inda bakiri bato. mu muhango wo kumurika ubushakashatsi Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko hakwiye gukazwa ingamba kandi ku buryo bwihuse. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mu Burundi ishyirahamwe rirwanya ruswa Olucom rivuga ko ryatunguwe no kuba mu mavugurura mashya y'imiyoborere y'igihugu nta mujyi mukuru uri mu ishyirwaho rishya ry'inzego z'ubutegetsi. Intara zari 18 zaragabanyijwe ziba 5 mu gihe amakomine yari 119 yagabanyijwe akagera kuri 42 gusa. Icyahoze ari umujyi wa Bujumbura n'iki kibaho ni inkuru ya Patrick Waso. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri wa gatatu i Bujumbura umukuru w'ishiramwe Olucom rigwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta yamenyesheje yuko intunganyo nshasha y'intwaro mu Burundi itameze neza namba. Uretse ibindi bibazo bigaragara muri intunganyo nshasha, Gabriel Rufyiri atangazwa nuko atagisagara gikuru gihari mu gihe mu bindi bihugu naho hoba intunganyo nshasha y'intwaro haba hariyo igisagara gikuru. Hari igihugu na kimwe ku isi kitagira meri kiretse Burundi bwonyene. Iyumvire ryaruwa bakoze nta namwe ivuga ikintu bita meri. Uno munsi kubera ukuntu byakozwe bijya bintu nagenda babwira ngo mu gisagara ca Bujumbura aho ibibazo bihari. Amafaranga matozwa na province ayandi mafaranga gatozwa n'amakomine ugashusanga ibintu by'urudubi ntumenya umwahira n'umenya wahereza. No mu cigwa cyakozwe n'ishiramwe Parsem kuvyerekeye intunganyo nshasha y'intwaro mu Burundi basanze ko iyo ntunganyo atari nshasha.
ariko urongo iryo shirahamwe rihamagara abarundi guhindura ingendo avuga ko habaye kwihutisha ibintu kubwiwe ngo hari gutangura gusigurira abanyagihugu uko iyo ntunganyo nshasha izofasha abanyagihugu. Faustin Ndikumana amenyesha ko gutunganya intwaro bushasha bisaba uburyo bwinshi. Ivyo bintu ya decentralisation bisaba uburyo bwinshi, abantu kubigisha, kubahindura amabanga, bamwe baje gukora aha abandi bagenda hariya, ama infrastructure bikenera aho hantu kayita komine ukayagura, izokontorera ibintu byinshi, uburyo logistique izobihari, ugasanga ari ibintu bisaba uburyo. Ivyo rero ni ibintu tusaba yuko vyoba vyiteguriwe, ahandi ho birasubira gusubiza inyuma igihe tutabiteguye neza. Abanyagihugu ubwabo baremeza ko batazi neza uko intwaro itunganijwe ubu. Bamwe ngo kuronka ivyangombwa nka karangamuntu canke izindi impapuro zitangwa amakomine ya kera ntiborohera ubu. Kuronka karangamuntu ntivyoroshe. Batubwiye ko ari kurindira kwera kukuntu bariko barahindura ibintu, ukuntu bagize amatora bariko barahindura ibintu, no mpamvu batubwira ko bitoroshe. Cyane uvuga ko bitari ko biborohereza kuko nk'uyu mugenzi yarasanzwe aje yibaza yuko biza kumworohera ko acyara aronka urupapuro rw'amavuka mugura abona ko atorohewe ko nk'ubu uyashobora kuzogaruka bakaca bamurungika iyo muri komine Mutimbuzi. Urumva ko bitazomworohera cyane gushikayo ko yarasanzwe azi yuko ashobora kuronka urupapuro rw'amavuka hanyene ku zone. Atanga umuco muri bimwe muri ivyo bibazo, umunyabanga mukuru akaba ari umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yamenyesheje yuko amazone yose agiye gutanga ivyangombwa vyose vyahora bitangwa mu makomine ya kera. Amakomine akazoca abandanya akora ibindi bikorwa bihambaye. Ni vyiza cyane ko abarundi bamenya iyi ngendo shasha yo gukora ku butegetsi bwegereye abene gihugu ingene itunganijwe. Ivyahora birondererwa kuri komine nka vyose byinshi bikomakomeye mwene gihugu akenera ubu azobironderera muri zone. Acha tubona nka vya bindi byerekeye inzandiko ndangamuntu, vya bindi byerekeye gufutisha abapfuye, vya bindi byerekeye kwandikisha ubugeni, cyangwa kwandikisha abana bavutse. Bijya bikorwa vyose vyahora bibera mu biro ndangamuntu vya komine ubu bizokwimukira muri zone. Ni kuvuga rero ko abene gihugu bohumura bakarema, ni kuvuga ko kurinda kuja kwitura musane bazokwitura chef de zone. Intunganyo nshasha y'intwaro mu Burundi yatanguye inyuma y'amatora ya 2025 aho intara zavuye kuri 18 zigirwa zitanu. Amakomine yari 119 ubu ni 22. Ibujumbura, Patrick Waso. Dukomeje n'aya makuru, abantu barenga 100 bamaze kwicwa mu byumweru 2 bishize bazize ibitero by'indege zitagira abapilote mu majyepfo ya Sudani mu gace ka Kordofan. Umuryango w'abibumbye uvuga ko utewe mu ngenge n'ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote riri kwiyongera haba mu ngabo za Sudani ndetse n'umutwe wa gisirikare wa Rapid Support Forces. Ni inkuru ya Richard Kagowe mu ijwi rya Gildas Yondimondo. Amajana n'amajana y'abasivile barahunze bava mu bigwati byo mu karere k'ubumanuko ka Kordofan muri Sudane biturutse ku bitero bitavangura by'amabombe n'amadrone. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ivyo bitero vyasenyuye ishure ry'imicuko, ibitaro n'inyubakwa za ONU vyica abana barenga 60 n'abakozi ba ONU batandatu. Icegera c'umunyamabanga ajejwe ibibazo vya politike muri ONU Khaled Khiyari yavuze ko itituka ry'umutekano ryatumye ibisata vya ONU n'amashirahamwe y'abagira neza bimurira abakozi mu bundi burere. Agabisha ko ibintu bishobora kuba nabi gusumba inyuma yaho higaruriwe akarere gahambaye gahingurirwamwo ibitoro bishoborerwa mu mahanga yivuye muri Sudani y'Epfo, akabona ko ibi bishobora gukwegera ibihugu bibanyi muri iyi ntambara. Mu makuru y'imikino mugenzi wacu Yves Wicyana yaduteguriye amakuru ari kuvugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Umunyezamu wa Arsenal Kepa Arrizabalaga yafashwe nk'intwari ya Arsenal nyuma yo gukuramo penalty ya nyuma ya Crystal Palace, afasha ikipe ye gusezerera Crystal Palace. Arsenal ikomeza muri kimwe cya kabiri mu gikombe cya Carabao. Maxence Lacroix w'ikipe ya Crystal Palace wari witsinze igitego ku munota 80 ni nawe wahushije penalty ya nyuma ya Crystal Palace. Ubwo byari kimwe ku busa, Arsenal yibazaga ko itsinze umukino, ariko kapiteni wa Crystal Palace Mark Gehi yishyuye ku munota wa 95 mbere yuko ikipe ye isezererwa kuri za penalty 8-7. Muri kimwe cya kabiri Arsenal izahura na Chelsea mu mikino ibiri, uwo mu rugo no kwishyura.
mu ikipe ya Manchester United umutoza Ruben Amorim yabwiye itangazamakuru ko kapitene w'iyo kipe Bruno Fernandes atazaboneka kubera imvune ku mukino wa Boxing Day kuwa gatanu, umukino uzahuza United na Newcastle, kandi ko atazi neza igihe kapitene we azamara hanze y'ikibuga. Yanavuze kandi ko umukinnyi wo hagati Kobbie Mainoo nawe atazaboneka kuri uwo mukino wo kuwa gatanu. Mainoo nawe yagize imvune idakanganye cyane, ariko we ngo ntazatinda kugaruka mu kibuga. Nsoreze kuri rutahizamu wa Bournemouth Antoine Semenyo yiteguye gufata umwanzuro wa nyuma ku byerekeranye n'ejo hazaza he mu gihe ibiganiro hagati ye na Manchester City biri mu nzira nziza. Andi makipe arimo Manchester United, Liverpool, Tottenham na Chelsea nayo ngo yifuzaga Semenyo. Amasezerano ye yo kugurishwa ahagaze ku giciro cya miliyoni 65 z'amapaundi, ariko Manchester United yabaye nk'ikonja yumvise ko Semenyo yinjiye mu biganiro bikomeye n'ikipe itozwa na Pep Guardiola ariyo Manchester City. Chelsea nayo ihitamo kudatakaza umwanya wayo. Mugenzi wacu Yves Bucyana ubu turi kumwe nawe ku murongo wa telefone ngo atubwire amakuru agezweho ari kuvugwa mu mikino y'igikombe cya Afrika kiri kubera muri Maroc. Ese Yves, haba hari imikino yarangiye ngo tubwire uko bimeze ndetse nuko byifashe? Urakoze cyane Latifa. Reka mpere ku mukino uri gukinwa ubu ngubu. Ni umukino uhuza ikipe ya Algeria n'ikipe ya Sudani, bari kwerekeza ku musozo w'umukino. Kugeza ubu ni iminota 91, ariko Algeria ifite ibitego 3 ku busa bwa Sudani. Ni umukino usa nkaho woroheye cyane Algeria, kuko Sudani bahawe ikarita itukura ku minota 39 w'umukino. Muri ibyo bitego rero bibiri byatsinzwe na Riyad Mahrez, azwi cyane mu ikipe ya Manchester City yahozemo yo mu Bwongereza. Mu mukino wabanje wahuje ikipe ya Burkina Faso na Equatorial Guinea, umukino ukaba warangiye Burkina Faso itsinze ibitego 2-1. Nyamara Equatorial Guinea yabanje igitego ifite n'ikarita y'umutuku, nyuma Burkina Faso iracyishyura ishyiramo n'icya kabiri, umukino urangira gutyo ari 2-1. Nyuma hari imikino iri bukinwe muri iri joro, ndetse ninde uri no guhabwa amahirwe? Harakinwa imikino yo mu itsinda rya gatandatu. Ivory Coast irahura na Mozambique. Kugeza ubu Ivory Coast niyo ifite kino gikombe, birumvikana yuko ari nayo ihabwa amahirwe, cyane cyane urebye abakinnyi bakomeye ifite amazina yabo, abakinnyi bakomeye bakina mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi, irahabwa amahirwe cyane gutsinda uno mukino. Hanyuma kaza ikipe ya Cameroon iri gukina na Gabon. Cameroon ntihagaze neza cyane cyane ko uroye uburyo yabuze itike yo kujya mu gikombe cy'isi, ubona yuko ari ikipe ibayabaye. Ahangaha benshi ku rupapuro baravuga yuko amakipe yombi ashobora kunganya. Ese Yves, iyi mikino izakomeza ryari? Ese harabura yahe makipe? Imikino izakomeza kuwa gatanu, kuko ejo ni ikiruhuko cya Noheli. Hanyuma kuwa gatanu Zambia izakina na Komoro, Maroc ikine na Mali. Mu itsinda rya kabiri Angola ikazakina na Zimbabwe, Misiri igakina n'ikipe ya Afurika y'Epfo ariyo izwi ku izina rya Bafana. Urakoze cyane Yves. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Tuvuye mu makuru y'imikino, dukomereje mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Gerdas. Latifa, imwe mu nkuru bariko barandika ko cyane yanatangaje benshi, yerekeye umusore wo muri Ethiopia yacitse ukuboko, hama abaganga baragusubiza ko neza ukuri kwamye. Gislene Mutaburuka yanditse ati biratangaje, muzabiturambulire neza muri baza muganga. Eric Ndwayezu yagize ati nabahanga cyane. Nayo Terence Bigirimana yakoresheje agafaransa agira ati bien fait. Nobel Bayikeze yanditse ati bageze kure n'ukuri mu by'ubuganga kapsa. Iyindi nkuru bariko baravuga ko cyane ijanye na video yerekana akababaro k'abashoferi b'amakamyo mu Rwanda kubera bamwe bakora atamasezerano abandi atabwishingizi. Terence Bigirimana yanditse ati ubwo president arabizi, banguka mu bihe minisitiri w'ubwishingizi abikemure. Nayo Theogene igisingizo yabajije ati ko naco baba batakoze kuki batitabwaho mu by'ukuri, ati ibisubirwemwo.
Latifa. urakoze cyane Gildas. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango mukomeje gukurikira. Ubu ni saa 1:54 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:54 mu Rwanda no mu Burundi. Reka twumve ibizaba bikubiye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye uyu munsi nyine ndakugurira n'igitenge uzambara ku bunani ariko rwose unyihanganiye. Ese bwa busabwa umupira waraye unzaniye nibwo urimo unkangisha agapira kamwe nguriye mu myaka n'ingahera niko ugiye kwirirwa wankandagije ntakugarurira ugashyire mukobwa Jana Stephen. Ni saa 12:45 kuri BBC. Intambara mu rwego rw'amategeko rwo gushyingura uwahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu ruracyakomeza. Uru rukiko rukuru rw'ubujurire rwahaye uburenganzira umuryango wa Lungu bwo kujuririra icyemezo cyategetse ko ibice by'umubiri we byasigaye byasubizwa muri Zambia kugira ngo bishyungurwe mu cyubahiro. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mu ijwi rya Abimana Chansar. Sentare nkuru y'iyungururizo yemerera umuryango w'umuhisi perezida wa Zambia Edgar Lungu uburenganzira bwo kunguruza ku ngingo ya sentare ntahinyuzwa yari yategeze ko ikiziga cy'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu corungikwa muri Zambia vuba. Iyi ngingo yafashe nyuma y'amezi yo kunyinyurana imbere y'amategeko hagati y'umuryango wa Lungu n'ubutegetsi bwa Zambia bwo bwashaka ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu akwiye gushingurwa irusaka hakanaba n'ibirori by'icubahiro ku rwego rw'igihugu. Mu kwezi kwa 11 sentare nkuru ya Gotangi Pretoria yategetse ko Zambia ifise uburenganzira bwo gutwara ikiziga ca Lungu ikavuga ko amategeko akurikizwa kubahoza ari abakuru b'igihugu. Niyo sentare yari yategetse umuryango gushikiriza ikiziga abategetsi ba Zambia kugira bamushingure. Ariko ivyo umuryango ukaba waravyanse kuko uvuga ko icifuzo ca nyuma ca Lungu cari ico gushingurwa mu buryo bw'ibanga muri Afrika y'Epfo atabushikiranganzi bwa Zambia canke perezida Hakainde Hichilema bigizemo uruhara na rumwe. Inyuma yo gutsindwa mu rubanza no gusaba uburenganzira bwo kungururiza muri sentare nkuru, umuryango wahavuye ija muri sentare ntahinyuzwa. Mu ngingo ngufi yasohotse kuri uyu wa kabiri, sentare nkuru y'iyungururizo yemerera uburenganzira bwo kunguruza kandi kuraho ingingo y'amafaranga yari yategetswe kurihwa n'uwo muryango. Iyo sentare yavuze kandi ko mu gihe umuryango ureka ivyo kunguruza ariho iyo ngingo y'amafaranga izoca isubira gukurikizwa. Uwahoze ari perezida Edgar Lungu yapfuye itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka ariko avurirwa mu bitaro byo muri Pretoria. Ikiziga ciwe kikaba kikiri muri Afrika y'Epfo. Gushika uyu munsi nta munsi uramenyekana waho rubanza ruzosubirira kumvirizwa. Mbere yo gusoza aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, reka twongere twumva amakuru agezweho twateguriye na Juventin. Latifura koze Perezida Zelensky yatangaje amakuru arambuye yerekeye umushinga w'amasezerano yo guhagarika intambara muri Ukraine waganiriweho na Amerika kandi ubu ikiri gusuzumwa na MONUSCO. Uyu munsi abizera bahurira ibeterero mu gace ka West Bank mu biro byo kwitegura mise y'igitaramo cya Noheli nyuma y'imyaka 2 aho igikorwa cyari cyarahagaritswe kubera ubukana bw'intambara yo muri Gaza. Muri naho abayobozi bavuga ko bataye muri yombi abantu hafi 50 bakekwaho ibyaha byo kuri murandasi. Minisitiri w'itumanaho Sam George yavuze ko abagabo 46 n'abagore 2 bafashwe mu karere ka Greater Accra bakekwaho ko ari abaturage ba Nigeria. Latifa, urakoze cyane Juventin. Mbere gusoza aya makuru kandi nanone twe twabateguriye katwongeye twibutse ingingo z'ingenzi amakuru aceri yibanzeho. Twababwiye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi mu Burundi rivuga ko riri gukora ibishoboka byose kugira ngo ryimurire impunzi zose z'abanyekongo mu nkambi zabugenewe. Naho mu Burundi twababwiye ko ishyirahamwe Olcom ryatunguwe no kuba mu mavugurura mashya y'imiyoborere y'igihugu nta mujyi mukuru urimo. Naho mu Rwanda twari twababwiye ko abatari bake batewe impungenge n'imibare y'abana baterwa inda bakiri bato. Twarebeye hamwe ikibitera. Naha dusoreje amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba, mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi, ndetse kandi twabibutsa ko mushobora kudukurikira no ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye mukareba amakuru mugasoma amakuru atandukanye aho kuri website yacu bbcgahuza.com. nk'ubu ngubu hariho inkuru imaze amasaha 4 itangaje muri Ethiopia y'uko umusore yacitse ukuboko abaganga bakagusubizaho. Na makuru yacu na hatu yasoreje yarahagarariwe na Chansar Abimana, kwanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Iber Maswa.